nitwa Isayi Ndayihimbaza ni abavyeyi bampaye hama nko musanzwe ndiko ndakorera aha nyine umunsi hariko akorera cyo twita entreprise yitwa Maison Izane. Entreprise Maison Izane ni kuvuga ifise intumbero zibiri. Bwa mbere novuga ko irafise i département ya savonnerie hama kandi irafise département yo guteza imbere ibijanye n'uburimi bya production, transformation et vente de produits agroalimentaires. Okay. Uretse iki gikorwa cyo guteza imbere business mu Burundi na FC kintu ubona isanzwe nkora afite shirahamwe rindi ntwara abatari bake barimenyereye ku ODD Burundi. Iyo shirahamwe kenshi ko turavuga twigisha ugwaruka twababwire ngo naho bimeze gutya na tubone menga ari ibintu bigoye umuntu akoze gutya arashobora kuduga gatoya cyangwa agahindura ubuzima. Rero igihe nako ndakora ivyo bintu nagiye mpura n'intambano kenshi kurabwira abajeune no kuramubwira yuko udashobora gutera imbere nawo atakintu abona by'ukuri ufise umaze gukora aho hantu cyo tumuvuga ati kumbure biya birashoboka nanje no bikora cyandi bivuga ati reka rero nanje ntanguze ikintu ubwa mbere kiza gutanga témoignage uwo mbwira andabireko avuga ati ko biri kose umuntu asikina yitakora twarakibonye ko gikunda ncandagikora. Savonnerie gute kubera iki? Savonnerie sinzi sinovu ngene vyanyinjiye nasanze ndiko ndiyumvira iby'isabuni bujyanye ikintu nari maze imyaka myinshi nacanditse ku mpapuro zanje uvuga ati nzokora amasabuni igihe kimwe. Mugabo umunsi umwe nari connecté ku abandi ba jeune bo mu bihugu bya Afrique de l'Ouest duhura mu groupe ya WhatsApp tukabivugana nkabona nabo nyine ko arabikora ko aragira utuntu nkaba barashe kwiyumvira ingene bashobora gushama ikintu kanaka gishobora kugira akamaro ku mubiri w'umuntu ndavuga ibi bintu ko biri kose navyiyumvire kanje ndabihagurutse ko mbona ko no mu Burundi ata abantu baravyiyumvira ko cyane uretse aya entreprise akomeye tuzi mugabo nabo nyine hayizo batarakora nuko nushaka kuvuga ko natanguye gukora igikorwa gushika no munsi ikorwa nyezina musi twagitanguye cyatanguye kera ko cyatanguriye mu mutwe tatanga mu byiyumviro amaturandika turabika ngaho turarindira ko umunsi ugera none no munsi naho abantu batanguye kubimenya haciye amezi guhera mu mwaka wa 2020 mu kwezi kw'icumi niho batanguye kubimenya ko natanguye gukora nza kubisubiriza entreprise yindi nariko ndakoresha yitwa un entrepreneur batanguye kumenya neza muri 2020 mu kwezi kw'icumi no munsi turi mu kwezi kwa gatatu haracari kare mugabo si ibintu bitanguye muri ayo mezi atutumba cankane ni kikowa kimaze igihe kinini kiri mu mutwe w'umuntu candikwa ahantu ushika umunsi abantu bakimenya. Amasabuni twose tumenyereye tuvuga ngo zagive za muganga ni iwacu ikorerwa mu Burundi mbwari izindi sabuni tuma tubona zizanana mu Buganda izindi zikava i Buraya mu Bushinwa n'ahandi mugabo zijya produit bazikora mu bikoresho by'iwabo baba barihinguriye chimiquement mugabo kandi ugiye kuraba ngahi iwacu naho turafise ibitegwa umuntu agikoresheje ashobora gukura ku bucafu nk'akarorero nko kubana b'abakobwa barisiga indimo mu maso kugira ngo akure ku ducafu tuza ku mubiri azibure intoboro ziri ku mubiri. Rero gute utakwimvira yuko mbega ari ama produit bashira muri za give n'ahandi kugira ngo boge bakacatuzanira ubwo iyo ndimu nawe woyikoresha mu isabuni ubwo nti woyikoresha nawe we ikagabanya amadepense yo kuja gukura iburaya kandi mukamuronsa ikintu ciwanyu bon muri akabijyana uko twe dukoresha ama produit kama kandi izo produit nta zini ngwane wona zibazako kandi kinamwebwe n'uwundi muntu ariko azikoresha tureza tukamushorera hari nk'agasabuni nk'agasabuni nashizemwo novuga ikizino agasabuni abantu bose nagahaye bafise bya bishampion biza ku mubiri urubando mu minsi 3-4 baraza kumbwira yuko vyagiye ako niko kantu kabiri ubwa mbere novuga mu buryo bwo guhindura umubiri karimwo. Ikindi nashaka kandi kabiri jewe ndiko ndakora no munsi nuko ku bintu bya n'igiciro ndagerageza kugabanya
twisunze uko community iri kiragura ubundi kugira abantu baronke borohewe kandi baronke n'akantu ngirakamaro. Aya mavuta mubona aya n'amavuta y'ivoka. Aya mavuta nayivoka nije ndayategura atora ivoka haritegura nkayikoramwo aya mavuta nkongera nkakoramwo kino kibuto aya ndayashira mu isabuni. Noneho turazi hari amavuta bita ngo za avocado n'izindi ndashira mu sabuni kugira ngo umuntu yoza agasabuni yoga amavuta y'ivoka uko mu sabuni ubundi hateza kujamo amavuta. Aka kabuto nako nyine ndagakoresha hagahinguramo indi sabuni kuko mu marosheshi nagize aka kabuto ni keza ku rukoba rw'umubiri ku rukoba rw'umuntu. Agasabuni kavuye muri aya mavuta bwayo ubu nyene ntakonfise kubera yuko ndiko ndakagerageza nasanze hari ahantu nihendeye agasabuni biza ko ndagashira muri poubelle ndagata kugira ngo ntagire uwundi muntu ashaka gukora ko kamugira ingaruka. Ni ikibazo cabire kuri acide nakoresheje. Mugabo ku kibuto civuka ngaka gasabuni nakuyemwo ubu uko ndabitegura nibindi banga ngira mugabo ni iki kibuto nakoresheje kugira ngo muri aka gasabuni. Navuze ku kizino mu bisanzwe naka gasabuni nagakuye mu kizino mugabo ntibisa naka kandi rwose bwakozwe kumwe. Itandukano riri ngaha akanye karafise ukungene mega ntigasa neza cyane akanako ntigasa neza cyane mugabo karafise ico kagasumbya kandi akakaririse. Agasabuni higategura abantu benshi bavuze ngo gasa nabi cyangwa koje ku mubiri ukumumenga karahanda. Naciye mpindura ingene ndagatreta ntangira ndagerageza kugira ngo habe mu gasabuni karirise. Bana ko uretse akakabara kahindutse agasabuni karirise cyane mugabo gafise ni gafise même composition sabuni twose dufise ibintu bimwe birimwo. Iyi sabuni abantu benshi barayimenyereye bayita gifuranguo mugabo kuri jewe si gifuranguo gusa igituma isa na gifuranguo ni kubera yuko uyitwaye muri communauté abantu benshi bazi yuko hari umuntu abonye isabuni ntaboremo akakabara avyanka ngo tisabuni atabonye isa gutya ngaha ntapfa yiguze umwe bagura ibintu bamenyereye bazi kugira ngo rero jewe ndabafashe mugabo nkore basi kuri uko kuntu bameze ncangerageza nkashanga ico nifuza mugabo nkagerageza kugwana kugira ngo isabuni igume imeze ukunya abantu bayikunda bashoye kuyitwara basi cyo kintu bagiprofite batabizi. Muri isabuni iyi mubara gutya ahanya harimwo eucalyptus mugabo kuri dogre ku rugero rugabanije kuko nanje mbaninya yuko ihindura n'akamodo kumbura abantu babakiriya banje ntabimvira ibindi bintu. Eucalyptus nayo je ndayitreta mu buryo butandukanye nk'aka gafarine n'agafarine kari koroshe cabon kaciye mu kayungiro gatoya kandi mugashoboka mugabo hariho nk'iyo nakoresheje usanga nk'aha naho nashyizemo nzeya ikibuto civoka hanazemo gakeya ko bavuga ko umukaratusi uri antiseptique mugabo uriko biraba kenshi biraza nyine ugasanga karahanda ku mubiri mugabo ushizemo akanye biragabanuka kavuma kamera nk'akagari ukuntu umuntu agashira ku mubiri nyene yumva ko arakantu kari risi nyene muca mubona namwe akantu nyene nawe ubonesha amaso kumva uraryohewe. Indimu maze kuyikoresha inshuro zibiri hamwe narakoresheje amazi yayo mugabo ncanza gusanga isabuni itakireta mugabo ngize amarecherche canza gusanga amazi ari mu ndimu
arashobora kunetraliza ubushobozi bwa NaOH ijya intuze ya bayita sude kaza kayinetraliza haza kwirotruva rwa rufuro nari nkeneye rutakiyiza ndahindura strategy ncandagasesha nkakumisha kugira ngo nkoreshe ifu yako umuntu akisiga donc mujya mwanya imara isabuni iri kiraboneka ujya mwanya imara isabuni kiraboneka ari ifu nza gusanga kakirimwo mugabo nimvira yuko ko nzobandanya kurondera nshobora gutora uburyo nshobora gushira mara kari kide kugira ngo agasabuni kagire umubiri uremvye ku bintu byose nagenda akoresha ugasanga ni ibintu bigumye byose nako ndavuga kungene ibi nabikoze mu bisanzwe nabajije nasavye umuntu ko yo dushorera amasabuni kugira ngo aho abantu bakaraba carambira ngo ntibikunda abantu tugomba ibintu binyaruka ko turi benshi turavuga mbega nanje no bigenza gute ndagenda ndiyumvira mu nyuma mukaya tuzi ko mwe maze kumenya yuko uri antiseptique ngenda niyumvira ingene bovamo agasabuni nivyo ukunda vanga n'ibindi bintu mugabo urugero runini ruri ngaha no mukaratusi ese ko harimo n'utundi tuntu aka n'agasose k'ibizino ibizino ko biragwizo cyane mu Burundi mugabo aka gasose nako nayiko niyumvira mu buryo bubiri soit tugafungura nkuko dufungura izindi sose zose canke kakaza kumfasha kuronka isabuni nakoresheje andi mavuta mugabo hagashiramo nka ingredient nk'ibirungo umva nuze kakaza kujua ibintu bibiri kugafungura canke kugakoresha mu isabuni muri rusangi ibi byose ibintu ibintu ngerageza kuzana koroko genda ndicara ku mashini nkaraba ikintu yo mbonye bavuze ko ari ingirakamaro ku mubiri w'umuntu hakigura hakizana kugira ngo ndabe yuko iyi ni argile mugabo yo sindashiramo ngo ndabe nzere zitagishaka koma bon isabuni zose hajya bavuga ngo ni muganga ngo ni give cyangwa ngo ni savon medical nuko haba hari ikintu gituma yitwa ngo savon medical si isabuni gusa biya bintu bafata ajya solution naho hashi n'amazi bagateranya n'amavuta kana kabatoye bagatora isabuni nuko haba ari ikindi kintu bongeyemo kiza gukuraho kiza kunetraliza ingorane iri ku mubiri kanaka mugabo natwe turafise ibintu by'iwacu turafise ibitegwa turafise n'ibiti tutazi turafise ibiti biri ngaha tutazi amashugwe turagira ngo miravumba ngo imiki ivyo bintu siningira kamaro ubibona neza none basogokuru ntiboga basogokuru baragenda bagaca ibintu mu mwishamba bakaza bakabikaraba akabazi k'imicafu yose yagiye akagenda agaca ibyatsi mu ishamba akabyogesha isafuriya inkono akabazi ko yayogeje neza akagenda ntibamara imyaka myinshi bararamba rero nico gituma nanjye navuze nti reka nsubire kuraba bya bintu basogokuru bahora bakoresha natwe tubikoresha no munsi turakata bitagira akamaro no sinakubwiye sinagoye akarorero uyu mumama ahagaze ngaha uyu mumama naramuhaye isabuni byasigara kuri izi mugabo no munsi arashaka kubwira ahantu yavyisize je sindi umuganga mbwa ahantu yisize hari bijya biturubando gwaraheze ndafise uwundi mukozi wanje ngaha yarafise ngaha kwizosi byaramutabaguye byaruzuye je mu kumuha nivyo naravye sindi umuganga nabiravye kuri internet ndabona ko ikintu kirimo ikintu kanaka mugabo ubu unye nta kintu kimwe bafise muri bo byaraheze bafise umubiri nk'uw'abana rero nibaza yuko ukoresha ibintu by'iwacu vraiment naho nabikuye mu bisanzwe igikorwa bwa mbere je ndiko ndagikora n'ibyukuri ni entreprise y'urudandazwa mugabo ugiye kwiraba kandi ni social ko irafise abantu iriko irafasha
irafise abandi bajuni kirafasha, ifise abandi yagabanije urugendo, irafise abandi bantu kirafasha ku rukoba. No kuvuga cyavuye k'ibikorwa social si canje ni nishi gihugu. Akamo je notera ubwa mbere igano gatera ku baturongoye naho jewe mbona neza yuko nabo bari mu rugendo kandi ariko arabikora neza, ni kwandaya kudushigikira. Turacari batoyi nivyo kuri turahagurutse kugira ngo dushe guhakaza abantu benshi bashoboka, mbwa turafise urugero tugezako dushobore no kuduza izina mu makungu, kuko ibi bintu ejo nkabikora neza tuzobijabukana. Ikintu cya mbere nobwira urwaruka no munsi nibareke kwihenda, akazi karahari gusa ahubwo ntidushaka kugakora. Akarorero jewe ntanga ni jewe ndafise abavyeyi twaratase kenshi bambwira ngo genda usaba akazi, warahejeje ishure none ubu uri gukora iki? Mugabo nanje mu mutwe wanje navuga nti nije nifuza gutanga akazi, ahubwo nifuza kugatanga. Twaraniganye n'ivy'ukuri mu vyiyumviro, mugabo uno munsi nabo ndiko ndabaraba mu maso baramfitiye ikizere, barabona yuko ejo nshobora guhindura ibintu baravyize ngene ndiko ndakora. Ejo ndashobora kuba ari entreprise ikomeye, akazi ntuzo kugira musaba kumbona ahantu nda gusaba akazi n'umusi n'umwe, uretse yuko atani ivyo nkora. Diplome yanje ico yafashije nuko yampaye ubumenyi ikanyigisha kugira ama recherche. Muri make nico nashobora kubwira, nico nobwira urwaruka, akazi karahara, ahubwo niturabe twe tugakore. Kaminuza je narayihejeje, none no munsi ubona hari ico bintwaye kwiriga umunsi wose mvundagaye kugira ngo ndabe ko nshobora kuronka amafaranga. None no munsi ndafise abantu nkanje nkoresha, abamama mubona bicaye ngaha baje gutora isabuni kandi bose barandusha imyaka, baje gutora isabuni bagende badanaze nanje bansigira amafaranga ngaha. Je none nsumye icyurundi gwaruka birahari. Nibahaguruka gusa bakore, ubutabishoboye nafume yegera batangwe gukora bamubwira tumviriza mugenzi wokora gutavyo ukunda.